Abenegihugu bafashwa n'umugambi w'igisata c'imigenderanire mpuzamakungu c'igihugu c'Ubuyapani JICA barashima aho bageze mu kwiteza imbere biciye ku bufasha bw'uwo mugambi. Ivyo babishikirije mu gihe abarongoye uwo mugambi ugiye kurangira vuba bari kumwe n'abajejwe intwaro mu ntara ya Gitega hamwe n'abo mu bushikiranganji bw'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi bari bishikiye ku rubuga mu makomine ya Mutaho, Bugenda na Giheta kuraba aho abafashijwe n'uwo mugambi bageze mu kwiteza imbere nuko ivyo bikorwa bitoca bihagarara inyuma y'umugambi. Muri komine ya Mutaho bagendeye koperative y'abagwiza mbuto irima ibigori bigo c'akarorero c'Inyabisaka aho bariko bagwiza imbuto y'ibigori. Muri komine ya Bugenda naho bagendeye koperative Mera nk'abandi hamwe n'umufundi w'indimo wo ku mutumba wa Gaterama basanzwe boroye inkwavu, ndetse bakaba baranashigikiwe kugira ngo baronke ingurane yo kurangura uwo mugambi w'ubworozi. Hama muri komine ya Giheta naho hagendewe umufundi w'indimo wo ku mutumba wa Korane nawe nyene yoroye inkwavu. Ayo makoperative yose afashwe mu mugongo n'umugambi wa JICA arashima intambwe bagezeko. Abenegihugu bahurikiye muri izo koperative ndetse n'abakora ku giti cabo bashigikirwa n'uwo mugambi wa JICA baremeza ko ivyo bitungwa ndetse n'izo fashanyo bahawe bibasariza mu kuronka umwavu w'ikirundi bigatuma umwimbu ugenda neza. Koperative yo ku mutumba wa Kibungo bafashije mu mugambi wo korora inkwavu basavye ingurane y'umuriyoni umwe, mugabo bakaba baramaze kuriha kandi bose bavyumva kumwe. Bavuga ko inkwavu baguze zimaze kugwira bazoca baha abanwanyi gutyo zishobore gukwiragira mu mihana. Muri koperative Mera nk'abandi naho urongoye koperative yamenyesheje ko bafise akabirya ko basanzwe bashigikirana mu kibano, aho bashigikira abana b'imfuvyi mu kubarosa amakaye ndetse n'abandi bantu aho nikora nabo nyene bagashigikirwa. Gerard Nibigira umuyobozi mwishikira mu biro kwa Buramatari w'intara ya Gitega yarashimye intambwe ayo makoperative yagendewe n'abo bantu bafashijwe bagezeko, acavuga ko bene izo ngendo zitegurwa kugira ngo birabire uko bimeze. Yasavye abo banywanyi b'ayo makoperative kubandanya bakora n'inguvu kugira ngo bashigikire imbona kazoza y'igihugu c'u Burundi. Providence Nirabampa umuhuzabikorwa w'uwo mugambi wa JICA mu ntara ya Gitega yamenyesheje ko urwo rugendo rwateguwe kugira ngo abo borozi b'inkwavu bo makoperative mato mato bazobandanye bakorana hagati yabo ndetse no hagati y'abakorera mu bisata bitandukanye bifatiye ku bworozi bw'inkwavu kugira ngo ivyo bazokenera bazobifashanye bwabo inyuma y'uwo mugambi wa JICA umaze kurangira. Abenegihugu b'abagwiza mbuto bo muri komine ya Mutaho nabo basaba ko bobandanya bashigikirwa kugira ngo bazoshobore kuronka imbuto zimeze neza gutyo ntibazosubire kuzera inze imbuto.